The urgent and important news you must know is that a sinister and far-reaching plan has been drawn up to launch. Amakuru ahambaye kandi yihutirwa mugomba kumenya nuko hamaze gupangwa umugambi udasanzwe, umugambi wa rukokoma wo gushoza intambara ku Burundi. Hamaze gutegurwa umugambi wo guhungabanya umutekano ku Burundi mu rwego rwo gushaka ikintu cyose gishoboka cyotuma Uburundi bugira umutekano muke. CNDD-FDD ibangamiye bikomeye inyungu za Amerika n'uburengerazuba bw'isi mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi rero nizera ko atari ibintu bishasha mu matwi yanyu, kuko akenshi twagiye tubisubiramo, twagiye dusobanura uburyo kuva aho CNDD-FDD ifatiye ubutegetsi mu Burundi yagiye yitambika imigambi y'uburengerazuba bw'isi yo kwigarurira ibiyaga bigari kugira ngo ako karere kose gafatwe kubakwemwo ubwami bumwe. Ariko rero icyo abantu batazi nuko uyu munsi uburengerazuba bw'isi bwabonye ko butagishoboye kwihanganira uko kubitambika. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 uwo mugambi warapanzwe, ariko ntabwo wabashije kugera ku ntego kwihangiro bari bihaye, kubera ko igisirikare cy'u Burundi cyabimenye kare hanyuma kijyamira amajanja. Niba muvyibuka neza, igihe inyeshyamba za M23 zafata umuji wa Bukavu hamwe na Kivu y'Epfo, hari harapanzwe uburyo bagomba kwata ku Burundi. Ahubwo ndazi ko mwese mwibaza ngo mbega vyagomba gukorwa gute. Igihe inyeshyamba za M23 zafata umuji wa Bukavu, bari biteze yuko hari abagana menshi y'impunzi z'abanyekongo zizova mu muji wa Bukavu bakahunga, hanyuma bakagenda bakagana i Burundi. Mu gihe rero izo mpunzi zaba zirimo guhunga, hari abandi bantu bari barateguwe kugira ngo bazokwishire muri izo mpunzi bahungane nabo, hanyuma bakajya mu Burundi. Hanyuma rero bamaze kugera imbere mu Burundi bagatangura gutegura ibitero imbere mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo bitero rero byari bitegerejwe ko vyoteje akavuyo imbere mu Burundi, hanyuma noneho umutekano ukabura, igihugu kikaba kavuyo kenshi, hanyuma abenegihugu bagatangura kwicwa, hanyuma kandi abicwa benshi bakaba impunzi z'abanyamurenge zisanzwe ziri mu Burundi, nizo zari kwicwa cyane. Aho rero byari gukorwa gutyo kugira ngo ivyo bikorwa byose bizokwegekwe ku Burundi, bivugwe ko ari abarundi babishe. Bamaze rero kuvyekeka ku Burundi, hanyuma noneho rero ibihugu vyari bibana no Burundi byari guca bihagurukira rimwe bikavuga nti tugiye gutabara bene wacu bariko baricirwa mu Burundi. Ariko kandi mu vy'ukuri bariko baricwa n'inyeshyamba zigize impunzi zikinjira mu Burundi. Ariko ntabwo ariko byabwirizwa kugenda konyene, ahubwo nyabona byari byarapanzwe yuko inyeshyamba nazo za M23 zagomba gukomereza mu muji wa Uvira nawo zikawufata. Murabizi ko zagerageje, ariko nyene ntibikunde kubera ko igisirikare cy'u Burundi cyari cyaratahuye uwo mugambi imbere yuko M23 ihagera. Kubw'ivyo rero igisirikare cy'u Burundi congeje ibigwanisho vyinshi cyane mu muji wa Uvira, kandi gikaza umutekano cyane ku mupaka ugihuza hamwe n'igihugu ca Kongo. Ivyo rero vyatumye inyeshyamba hamwe n'ibindi bihugu bakorana nazo bidakunda ko binjira mu Burundi, kubera ko vyabananiye gufata umuji wa Uvira. Umuji wa Uvira yari yo nzira nziza bari batiganyije ko izobafasha kwinjira mu Burundi. Ivyo rero bimaze kubananira, nta kindi bari bafite cyo gukora atari gukikiza umuji wa Uvira, ahubwo mbere bagatangira no kuza barafata utundi duce. Iyo gahunda rero nubwo yabananiye ntibayiretse, ahubwo barayisubitse.
ubu rero bongeye gusubira kuri uyo mugambi kugira ngo barabe ko bafata Uvira hanyuma batimize igitekerezo cyabo. Iki ni icyiyumviro cyo kwinjira mu Burundi binjiriye mu mpunzi, bagakora uko bashoboye bakinjira mu Burundi bakabusenya, ariko bakoresheje amayeri ngayo twavuze aho haruguru. Ntabwo bashobora gutera intambara mu Burundi mu buryo bweruye, ntibashobora gutera intambara mu Burundi kubera ko ivyo bisa nko gutanguza intambara yo mu karere kose kandi biri direct. Kandi mu by'ukuri ibihugu by'uburengerazuba ibyo ntabyo ntibabishaka, ahubwo nyabuna niyo mpamvu bashaka gufata bagatanguza intambara mu Burundi, ariko ihereye imbere mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo rero bizogaragara nkaho ari ibibazo bihereye mu Barundi ubwabo, hanyuma nabo bazinjire bameze nk'abagiye gutabara, bagiye kumera nk'abariko baragerageza kubungabunga umutekano urimo kubura mu Burundi. Kandi ivyo ukwiye kumenya ko atari ubwa mbere babikoze, kuko hariho n'andi bagiye babigerageza mu bihugu vyo mu karere. Ivyo ntabwo nshaka ko arivyo twinjiramo cane, ahubwo nyabuna turibaza ngo kubera iki uyu munsi aribwo bongeye kwiyumvira gusubira kuri uyu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Burundi. Reka tubisobanure muri ubu buryo. Murazi ko mu minsi iheze hakozwe ibikorwa vyo kunoza umugambi wa balkanisation, umugambi wo gucamo ibice igihugu ca Kongo. Mwabonye amasezerano yasinwe, mwabonye amasezerano yasinyiwe i Washington, mwabonye kandi amasezerano yasinyiwe i Washington. Imbere yaho mwabonye politike yakozwe kugira ngo ingabo z'amahanga zive mu burasirazuba bwa Kongo. Mwabonye ibikorwa bitandukanye vyakozwe, harimo ibikorwa vyo kuryosha no kubembereza igihugu ca Kongo. Mwabonye ibintu vyinshi bitandukanye, ndetse twagiye tunabivuga tuvuga ko bitagambiriye kugarura amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo nyabuna vyari ibintu bigambiriye kunoza umugambi wa balkanisation, ni ukuvuga ngo gucamwo ibice igihugu ca Kongo. Inyuma yuko rero ivyo bikorwa vyose bikozwe, hagaragaye intambamye ikomeye cyane kugira ngo uwo mugambi ugegweho. Balkanisation ntishobora gukunda igihe mu burasirazuba bwa Kongo hakiriyo ingabo z'u Burundi, mu gihe ingabo z'u Burundi zikiri mu mujyi wa Uvira zikiwugenzura, kandi ingabo z'u Burundi zikigaragara mu bikorwa bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Balkanisation ntiyokunda. Ndibaza muravyibuka ko uheze twabasobanuriye yuko u Burundi mu buryo budasubirwamo ari ijisho ry'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa, ariko cyane cyane mu bibera mu karere hamwe n'ibiyaga bigari. Mu gihe rero u Burundi bufise ukuboko mu bibera hariya mu burasirazuba bwa Kongo, aho balkanisation muyibagire. Ni nayo mpamvu rero hariko harakogwa ibishoboka vyose kugira ngo u Burundi buve mu burasirazuba bwa Kongo, ariko cyane cyane mu mujyi wa Uvira. Uburyo bumwe rero bwizewe kandi bwakunda bwo kugira ngo u Burundi buve mu burasirazuba bwa Kongo, nta bundi buryo buhari atari ugutera intambara u Burundi, gutera intambara u Burundi, ariko cyane cyane ihereye imbere mu Burundi, ku buryo bw'uko igihugu kizobamwo akavuyo, hakaba akajagari, ahubwo binashobotse ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugakubitwa kudeta. Ubwo rero nibwo buryo bwonyene bwizewe bwo gufata u Burundi ukabukura mu bibazo vya Kongo biri mu burasirazuba bwabo. No kugaba ibitero ku mujyi wa Uvira, hanyuma bamara kugaba ivyo bitero bakarema impunzi. Izo mpunzi rero zikinjira mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura, hanyuma noneho bakivanga muri izo mpunzi bakinjira mu Burundi,
hanyuma bamara kugera mu Burundi bagatangura guhungabanya umutekano, bakica abenegihugu, bakica abanyamurenge, bica abarundi, ariko cyane cyane bakibanda abo mu bwoko bw'abatutsi. Hanyuma nyene ivyo byose bigiye hamwe bikarema akavuyo n'akajagari mu gihugu, igihugu kigacika umugongo, igisirikare cy'u Burundi kigacanganyikirwa, kikananirwa gusobanukirwa inkomoko y'ubwo bwicanyi, kikananirwa no kurinda ubwicanyi, ahubwo ndetse no kurinda ubutegetsi. Ibintu byose mu gihugu bikaba akajagari, bikivangavanga, ahubwo bikarangira CNDD FDD ivuye ku butegetsi mu buryo bumeze nk'amayobera. Ivyo rero nivyo barimo gupanga gukora. Ivyo rero ntazoba ari n'ubwa mbere babikoze, kuko ni gahunda bagiye bakoresha mu ntambara zose bagiye bagwana kuva Museveni yafata ubutegetsi kugera uyu munsi tuvugana. Ahubwo nabishatse wasubiza amaso inyuma ukaraba ahantu hose bagiye barwana inkeni izo ntambara, abakoroni hamwe n'abakozi babo bo mu karere k'ibiyaga bigari, n'ubwo buryo bagiye bakoresha. Ntibaba bashaka kurwana intambara yeruye kubera ko bazi neza yuko badashobora kuyitsinda, ahubwo nyabuna baba bashaka kurema ibitero nkene ibyo, ariko cyane cyane ibishobora kuzana akavuyo hamwe n'intambara imbere mu gihugu. Ivyo rero babikora kugira ngo bigaragare ko ubutegetsi ubwabwo ari bwo bufise ikibazo, kugira ngo abari bwo berekana ko budashoboye kurinda umutekano w'abenegihugu baba bari mu gihugu imbere. Burya kurema akavuyo n'ubwicanyi mu gihugu, akavuyo k'indengakamere, ubukene n'imiborogo, ivyo iyo biri mu gihugu ubutegetsi buracanganyikirwa, bukabura icyo bukora n'icyo bureka. Noneho rero muri ico gihe ubutegetsi buba busa n'ubwandagaye, nabo baraza bagahita babufata. Iyo rero niyo strategy, nibwo buryo bagenda bakoresha kugira ngo bigarurire ibihugu byo mu karere baciye mu ntambara nk'izo. Izo ntambara rero akenshi ntiziba zigaragarira buri muntu wese yuko ari bo babiteye. Niyo mpamvu Uburundi nabwo rero bakomeje kugenda babwinginga kugira ngo bufungure imipaka, bakagenda babuhendahenda babwireka ko atari bo bazana ibibazo, batategura ikibi icyo ari cyo cyose, ariko Burundi buranka kabisa, buratsemba.